Halo, Amakuru yawe meza. uraho urakomeye. Ndashima buke buke atari bya cane rwose. Jeni Daniel Mugisha mbaje nkunda kubafasha nyine ku bintu bijanye n'ibibazo mugira ngaho muri Saudi Arabia, abarundi kazi muri ngaho. Ego, Ejo nabonye audio zitembera muri groupe, hanyuma ego, wewe uriko uravuga utabaza umukuru w'igihugu uvuga ati baraguhemukiye umugabo wawe wasize mu Burundi, ego, yarongoye uwundi mugore bagirana divorce wowe utabizi, ego, asezerana n'uwundi mugore. Ca ndondera nimero yawe ku nguvu kugira ngo mu by'ukuri nk'umuntu nyine akunda kuvugira mwebwe muri Arabia Saudite, kuko nzi ingorane mukunda guhura nazo. Nukuri ndavuga ati nshaka ego, ndakuganirize na gatoya numve neza ibyo bintu ajya makuru koko uko bimeze. Je nashaka kugira ikiganiro kigufi kugira ngo witangire ubutumwa bwa bufasha nyine bashaka bushikire abategetsi, bushikire n'umukuru w'igihugu birenze nkuko bashatse kubikora, hanyuma bagufashe. ego. Nimba uri we rero ntihenze, nagomba banzo twibwire hanyuma duce tuduka kwijambo. Ku mazina banyita Kwizera Emmanueline, nyina y'abavyeyi banyise. Mm. Amvuka muri province Bubanza, Mm. komine n'Impanda, Mm. umutumba ni Butembe, mugana hora mba kw'isoko ku Musenyi. Mm. Iyo niyo myidondoro yanje. Hama ry'amaudio narungitse. Ego, nashatse ndayoherereze umuntu wese ayumva yashikiriza umuvyeyi w'abarundi kugira mfashe abona agahohotero nagiriwe kandi ntari mu gihugu cy'u Burundi. Uburi hehe none? Ubu ndacyari no Saudiya. Uri muri Saudi Arabia umaze igihe kingana iki? Ndakwijije imyaka 4. Ukwije imyaka 4 muri Saudi Arabia, urumva kontra waraye kwije wongera uriyongeza? Ego, kubera jewe umugabo amaze kundunga ikino nkuko nabisiguye, naje tuvyumvikanye no kumperekeza mbere aramperekeza. Kuya nabisiguye naramahera narayamuhaye umwaka wose n'inusu. Nshaka ubisubiremo kubera abantu batumije iganiro, ndashaka utubwire ibintu byawe ukuntu bimeze, kuko nubwo nabivuze jewe nabivuze mu majambo makeya. Vyagenze gute? Ibintu byawe bimeze gute mu majambo makeya? Okay, mu majambo makeya avunaguye, jewe kubera namuhaye uburyo nkasanga uwundi mugore yamaze kubonona kubera yaciye arongora kare nkimara umwaka n'igice, nahisemo guca mbandanya akazi kuko nabona atacyo notahana, kuko yarongoye ntaraheza konti y'imyaka 2. Wahaye uburyo umugabo canke wamuhaye amafaranga umwaka n'igice hanyuma? Nararungika uburyo kubera ari we yari afise telefone je atayumvise nakoresha y'umubosi. Niwe yampaho ncisha. Nibaza ariko arakora imigambi, kumbe yihera uwo wundi mugore w'indaya yiwe. Chambona rero ko nakoreye twamaze gusanzara ati naco ndibukize ko nubundi akiyarongora ntarakwiza imyaka 2 sindi butahe kontra ntirahera. Aho ndayihereje ndaraba ikintu ndi butahe nk'abakaba mu Burundi nanje nereka abana cyamita mu kubandanya akazi. Nabona atacyo nokwiza muganda ndagira ivyizigira 100% ati ko ndi umugore nanditswe mukuru kuri we amatungo nzosanga gitekanye nkuko nayasize. Icyo turakigera ko umugwago mana kubazi none we wamenye yuko amafaranga wamuhaye yayononye ryari? Wabimenye gute kandi uri muri Arabia? Narabwiye famiye tije bambwira yakoze umugambi uyu n'uyu ugenda mu ndabi. Bagati bambwira ati twe nta bikorwa tubona yakoze. Atari iyo parasera bako nyene yaguze. Iyo parasera nyene nabako iyo yabako mucara bakugena bisiguye. Nagusabye ko bisubiramo nyene kumbure. Ega si bose bavyumvise. Urafise parisera mu Carama ibimeze gute? Ega nashaka kubisubiramo neza nyene kugira ngo abantu badukurikiye bavyumve kuri wawe ndi yabivuze.
okay parcelle mu cyarama kugira tuyironke imaze gushika ino kubera twe twaba ku musenyi ku isoko namubwiye tugurisha ayo mazu twabamo kubera parcelle z'Ubujumbura zizimvye nongerereze ko ayo maze kuronka ku kazi tuze kugurura natwe i Bujumbura aho kuba ego turavyumvikana nk'umugabo wanje abacaragurisha ku musenyi aho twaba nongereza ko uburyo bw'ino Saudiya maze kubushirako akagura urumva tumaze kugurisha aho tuba yace yimura abana aza kuba mu Bujumbura hama yaje kuba Bujumbura ndatangura numva kabisa ko nyene ariko yitwara nabi mu byo by'uburaya nyene uwo nyene yatwaye yaramuzana no mu rugo hama nyene nkabyubakira ko nkaguma ndamuhamahera nkavuga ati umugabo wanje ngira baramubeshera burya umugabo ataba ari kumwe n'umugore hagiye baba bamubeshera nabyagiye kwiyarura ku iparaseri aho twari twavuze ku musenyi turiko turubaka inzu z'abapangayi yambwira ngo ndabigejeje hana toya amasima ngana uku natoye ibyuma bingana uku nabaza abantu teka no kurataguhenda imisima nitwe twayiponze iyo mifuka kubwira ntayo yaguze y'isima ibyuma nitwe twabiteranije ibibazo turaraba ntuzokorera ubusa cena mubwira ati ndaguha umucunguzi umuntu muzoza murakorana imigambi nca amahera ndungi gukora imigambi muga muri kumwe n'umuntu azarampa raporo y'ukuri afanije umbesha nayo aca ambwira temwe ati jewe sincungishwa nani uragumya ayo mahera yawe wariho abagusumba bafise amahera ngo apana ubwo bufyeshe bwawe yibaza ngo nugufyina eme yaciye atera mboroka basha twaherutse iryo jwi kubera yumvise ngo ndamucungisha umuntu aho none yakuborose umaze mumaranye igihe kingana iki uri muri Saudi igihe kingana iki nari maze umwaka n'amezi 5 iyo parcelle mu cyarama mwari mwarayiguze bari twarayiguze n'imyaka n'abana barimutse n'uwo mugabo wanje n'inzu mwaro tumaze kugura mu cyarama niho twagaruka kugura iyindi reyo ku musenyi twubakwe inzu z'abapangayi kubera twari dufise n'ayandi matungo nyene twari dutunze ibintu by'inka nyene tukaba nyene dusanzwe turabakomeresa twaradandaza utuntu nyene tubaye kavuga ati mfata utuntu umugore n'umugabo mu rugo baba bafite utuntu bokwica kugira baze barongerereza bakora umugambi kanaka byose yarahungabanije ubu rero ndindiriye nshuke mu gihugu cy'u Burundi ndabibisigaye utuhari niyo mpamvu nasabye ubufasha abumpagarikire udusigaye hama ibisigaye tubitunganya nje n'ubu jewe nsaba ubufasha aho turacari ahantu kubijanye n'ivyo mwafuye n'umugabo hari ikintu gikomeye cyane cyakunda guhamagara ikintu bita divorce twabonye mu ya makete washize hanze yuko umugabo wawe yagize divorce yayigize ryari waratashe murayigira yayigize utahari byagenze gute umugabo wawe mwari mwaranditswe jewe ibyo bya divorce jewe yigeze asaba n'umunsi umwe kandi nanje ntabwo nigeze ntatwigiwe yigeze ambwira ati nyarukare uze kumpa divorce cyangwa avuga ati zana umuntu w'umwishingizi ahagarare mu gishingo cya divorce nanje nabibonye kujya bice birantungura nabibonye kujya nyene mwari mwaranditswe mwarasezeranye basha twari twarasezeranye neza muri komine Mpanda yego niho ubugeni bwacu buri mwasezeranye ryari ebuge n'urupapuro mwabigena publiye urupapuro rurimo twandikiwe nacenza kurusohoza numvise yarongoye mwasezeranye ryari basezeranye hari muri 2012 hari muri 2012 niho mwasezeranye 2012 zari itariki 2 z'ukumunani ego 2012 niho twasezerana nguwo rero ajaje gusaba divorce wewe utabizi basha ntabizi hanyuma amaze gusaba divorce wabimenye gute ko asabye divorce nabimenye ari uko iyo parcelle iri ku musenyi agiye kuyigurisha
hama abakiriye baramubwira none zana wa mugore wawe tuzi w'indowa adusinyire. Aravuga ati jewe urya twaravanye n'ikimenyamenya mfise icyanditse. Baca bamubwazana ico cyanditse turabe. Hama baca baragifotora ati mupasha tugomba tumugurire kuko arafise uburenganzira tubona mwaradeborose. Babimpaye nanje cenga Imana barabimpa mu telefone cyamvuga ati ubwo nanje ndabiboneweho murakoze nimumugurire yo ni pasa y'umuryango. Niko guca rero nsaba ubufasha kubera mbonye divorce yabaye atavyo narizi. Ego hari abantu ubona nyuma yo kubimenya muba mwaraganiriye mu muryango ukumva ko baba barabigizemo uruhara canke nk'abantu b'abanyamategeko mwaganiriye ukumva ko ivyo bibaho ko umuntu agira divorce n'uwundi atahari, ko umugore agira divorce n'umugabo umwe atahari? nta mutegetsi n'umwe yigezamo iyo message, nta muntu n'umwe wo muri famille yigezamo iyo message, nta n'umuntu w'umugenzi yigezamo message ko divorce yabaye. Nanjye urwo rupapuro rwa divorce narubonye kubera pasera arikombe kuko none wowe umaze kubibona hanze kuri umwana isubira inyuma, uyu mugore afise barasezeranye? Barasezeranye. Wewe yararondeye divorce aciragenda asezerana n'uwundi mugore, wewe atani ivyuzi ukiri muri Saudiya utaranataha. Jewe yagiye kundeborosa ntabizi itarike 19 z'ukwa 11 muri 2024. Hama nabo baciye bandikwa itariki imwe y'uku kwa gatatu nyene uyu mwaka wa 2025. Ubwa mbere mwagiriye leta civile mu Kinama. Ubwa mbere mwagiriye bobo bandikiwe ku izone mu Kinama. Uwe mwasezeraniye muri Mpanda hanyuma acaja kugira yindi yakaba muri Mpanda. Hama cava muri Mpanda kubera yimutse yakazi Bujumbura acaza kongera nawo gusezeranira muri komine muri ntuze ku izone ya Kinama ca Bujumbura. Rero Kinama ntibaheje ngo batohoze iyo uwo muntu yazananye bumve ko yarasezeranye n'undi muntu, hanyuma bumve ko yaragize divorce kandi n'ivyo bibe ibintu nyene biri bizwi kandi vyemewe n'amategeko. Kungene je ndavyiyumvira kurinda bamwakira ku izone ya Kinama nuko yakuye urupapuro rw'amavuko iyo tuvuka muri komine Mpanda. Kuko urazi ko ata muntu baraganisha atazanye icemezi yavuka n'amazina y'abavyeyi. Urazi ko ati geruza n'urupapuro rw'amavuko. Natwe impapuro zacu z'amavuko twatuvuka muri Mpanda ziri muri komine ya Mpanda. Umva ngira yabazaniye nyene urupapuro rw'amavuko urumva guvyumvikana ko kuba rwavuye mu komine tuvukamo ya Mpanda. Nani komine ya Mpanda kwizi ko mwashingiranye mutagize divorce iyo baciye imuha urwo rupapuro gute? Iyo baciye imuha urwo rupapuro gute kandi mwarasezeranye we mutigeze divorce? Nanje rero niho nagiriye ibibazo, niyo mpamvu nasabye ubufasha menye ibyo bintu byazananye niyo byavuye. Menye ko ari amanyanga yagiriye muri zone ya Kinama canke menye ko yajanye canditse muri zone ya Kinama. Muco usaba ubufasha nyakubahwa umukuru w'igihugu, ndasaba ko boca baverifia no ngaho muri zone ya Kinama koko kugira bamwakira ibyangombwa yazanye iyo byavuye. Ego nico sava. Birumvikana yuko uko biri kose uko byagenze kose birumvikana yuko hoba harimwo ibinyoma, kuko sindiko ndacimanza byose n'umucamanza mugabo kubera ko uwe mutagize divorce hanyuma kandi mukaba mwarasezeraniye muri Mpanda agaca gusezerana n'ubundi muntu mu Kinama. Birumvikana yuko muri Mpanda canke mu Kinama nimba atari abo baramufashije hariya muturuka kugira ngo baronke ibyangombwa bituma babatandukanya utahari, je nibaza ko yoba wewe nyene yoba yarashigikiwe umva nimba atari abategetsi bo hasi bamuhaye ibyangombwa bakamufasha amanyanga yagize impapuro za magendo, kandi ivyo navyo birahanwa n'amategeko.
nanjye nibyo nshaka ubutungane bwihweze ni ukuri umuntu akudevorosa atarihura atana ikintu eme ni ukuri nihatari urumva biba bibabaje kurema biba bibabaje kandi akakudevorosa ari mu matungo muba mwararonderanye kugira gusa yakuzurume erega hagiye notasiyo nzi ko nanditswe n'umugabo burya nk'ubutungane nje mu caramati nje mu rwanje uyu mugore yanditswe n'uyu nibyo yari yashatse nanone ibanga ryamenekeye kwiyo parasera yaravugishije notataritse nzi ngo umugabo turacyari kumwe nari umugabo wawe uramukunda sana arabavyumva amenye ko umukunda rero ivyo yizanishije uwundi mugore kandi yumva umukunda urumva ko bitazova bimworohera asha ndamukunda hari imana ahubwo ishishikaye kumutsigamo we none ubutumwa utanga icyo wisabira nyine icyubahiro nk'uko wabivuze ati ubutumwa uriko uravuga n'imyidodombo n'aya marira ubutumwa wihera nyine icyubahiro umukuru w'igihugu nubuhe agufashe kuko ibi bintu urumva ko bitoroshe basha nukuri nyine icyubahiro anyumve yumvise ijwi ryanje nukuri amfashe ikintu saba cy'ubufasha yofasha nuko bomborokera amatungo kugira nanje abana ntibazoje kuyerera mu barabara kuko jewe nukuri uyu mugabo afise amanyanga menshi amatongo yose naravyumvise ise yamusaturiye ko yayariye kuko naravyumva ati hajya ku mutumba muba muvuka ko urumva ati nakaragutse ikipi cy'umugabo wawe nakaragutse ikipi cy'umugabo wawe byose yararanganije agurisha kubera uwo muhabara wuyu ndasaba amatungo asigaye barabe ko bokomoreza abana ntibazoze mu ibarabara nukuri bo babagize neza nibwo bufasha nshaka ko bofasha hama imburano ibyo by'amadevorose bizoce bikorwa ndetse yo mu Burundi urakoze cyane nibaza ko ubutumwa bwarenganye none we ntacyo wakoze nko kwitura inzego umaze kuvyumva uyu munsi urindiriye iki je nk'impanuro numva umenga nubwo biruko kwitura abajejwe umutekano inzego kuko hariho ku mutumba iyo muva hariho inzego zo kumugina abatwari bo hasi kudosha komine nubwo utahari nk'abavyeyi bawe ibi n'ibintu biri vyumvikana bashobora kugenda bagashiraho bakugura dosiye nubwo utahari kugira ngo amatungo yawe ntagume anyagwa hari icyo wakoze narabikoze cyane nditura ikomine ntacyo yafashije canitamo gutugurira nsaba ubufasha kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu umuvyeyi w'abarundi bose kuko nabonye mu ikomine atatu nafashije narabituye ibitangabo byinshi narabuze ubufasha brema tubwire amajambo make wahituye gute bareka kugufasha gute tuvyumve narahituye ndavuga ati banyakubahwa murongo ikomine raba mu mpagarikishiriza amatungo mu gihe ntari hafi kimuzoba mugize neza abavyeyi baciye banyishura abategetsi batwara ikomine ngo ibyo bya sentare ntibiraba twebwe ariko banyakubahwa mwebwe muvuze byara ibyingo n'imiryango byahora biraba komine hama ndabura ubufasha brema cyane kubiriya umuvyeyi w'abarundi n'ukuri afashe kandi ni nacyo gisabusaba n'ukuri nsaba n'ukuri utwo dutungo tubiri dusigaye ndabe ko bodukomoreza abana nta n'ahantu imbere n'inyuma uko n'ukuri mvuga boca barya rero n'ukuri twari tubyaranye kabiri hari salamu cyarama yanditse kuri inde kubera namurungikiye amahera nanjye ntariyo niwe yiyanditseho kubera nanjye mugabo gusa ndafise ubuhamya bw'ukungene nagiye ndungika amahera ndamuha mugabo niwe yiyanditseho kandi n'urupapuro ndarufise ari wariko ivyo bifise ntacyo bizo urubanza ntirubora rero icyo umenya cyo nubwo byagenze uko niwataha bizo bitunganye kandi ibi mvuga n'ivy'icemezo nubwo yiyanditse kurumva ko yagomba yikomoreza umugore w'urumva arinze amwandikisha nanjye nanditswe nimbo yo kunzurumiye parasera bazoraba itariki parasera yaguriwe n'imyaka amazino kuko parasera yaguzwe mu 2021 mu kwezi kwa munani ego ibiro cyo biri mu twarayironderanye ugacura abadeborose nayo igaciba ibaye ubu
ni nko Mm. kunzuruma kugira gusa nzoyerere mw'ibarabara rero urumva ko amazu twabamo twayaguriye iki n'abana tuzoyerere saba rero ubufasha mu majambo make bankomoreza ayo matungo bayahereza abana hama ibisigaye ivyo vy'amadivorce nawe tuzoce tubisubiramwo ngeze mu Burundi bishobotse Mm. nawe ukubwiriye n'umukuru w'igihugu bimushikire ni ukuri nkeneye ubufasha mfashe azoba agize neza. Umukuru w'igihugu azogutabara, akunda gutabara, ibi ni ibintu vyumvikana, kandi niyo ataba umukuru w'igihugu nawe mu ntara iwanyu ni ibintu bigaragara, nibaza ko ibi bazogira ico babikozeko. Urazi impamvu nakurondeye rero? Jewe nanje ndavyizeye neza ko bazofasha Mhm. ndavyizeye neza ko bazofasha nubwo nituye iyo komine ntifasha ariko hariho abandi bazofasha mu ntara ya Bubanza ndavyizeye neza. Birumvikana. Urashaka kutwibutsa aho uvuka, aho vyabereye, amazina yawe, ay'umugabo wawe? Amazina y'umugabo wanje ni Nzambimana Elie. Mm. Avuka he? Amazina yiwanje Nzambimana Elie. Avuka he? Tuvuka hamwe i Butembe tugatwarwa muri komine Mpanda nyene. Butembe ni muri mu ntara ya Bubanza, komine Ni mu ntara ya Bubanza. komine Mpanda. Twese tuvuka muri provinsi Bubanza komine Mpanda umutumba ni Butembe. Amazina y'umugabo ni Nzambimana Elise, amazina yiwanje ni Kwizera Emmanueline. Sinzi ko hari ikindi womba. Nta kindi nakubaza, n'ivyo gusa twagomba kumva imyirondoro kuko abo bafashega barayifashisha kugira ngo baze babafashe mugabo bumvisha iyo myirondoro yanyu. Yego nuko rero bimeze. Ivyo urazi impamvu rero nakurondeye nyamukuru ndikora kugira numve mu by'ukuri, numve ko amakuru making nabonye ko ari y'ukuri, kuko naratangaje bivanye n'abayampaye ninayizeye. Amakuru y'umwana asubira inyuma gato. Narigeze kuronka nimero z'umukuru w'igihugu ndamwandikira message nyakubahwa muvyeyi w'abarundi ndasavye mumfashe jewe amatungo yanje arimwo uwundimugore nituye ikomine mvukamwo bafashanye n'ikomine y'uwo mugabo iyo yimukiye ikomine y'Ubujumbura kinukuri mbona batarimo bafashe sinagomba mumfashe kandi ico gihe umuvyeyi w'abarundi yaranyishuye kandi ndaza ahari yumvise message yanje yovyivuga yambwiye tandika ikete sindayibona mu biro hama jewe cambura iyo bija ndavuga ati genda umuntu muto kwandika ikete ija mu butegetsi canke ija ku muvyeyi w'abarundi umukuru w'igihugu nukuri je navyo noshobora ati mwomfasha gato kungene bandika ikete yongera arasubiza ati we nakubwira ikete yawe nayo mbona mu biro andika ikete ndabaza uwurongoye ikomine ikete ko anyishuye nyakubahwa bayandika gute igenda mu hariya imijambo rimwe ntiyanyishuye nca ndavuga ati nakundi ndavuga ati nukuri ndabihereje Imana nca ndaja mu gacerere ngiye mu gacerere inyuma y'ibyo hubutse divorce nta procreation narungitse nta mwishingizi yakurikiye iyo divorce aha nanje byantangaje naguye mu mazi ikintu usaba umutegetsi wese agize ari mu gihugu cy'u Burundi cyacu nandenganure ni kuri bazoba bakoze nta n'ubundi bufasha usaba nta kindi ni kuri saba bandenganure. Umukuru w'igihugu yari yakwishuye kandi mu by'ukuri niko nyene bivanye imburi yonja niyomva burya biba bigoye biba bigoye umwene gihugu nyene utamenyera ibintu nk'ibyo. Birumvikana biraza gutuma no kuri atahura icyo kibazo araza guca cyumva acibuke, kandi biraza gutuma agufasha, ahubwo naho hantu bitari byaragenze neza kubera ko utashoboye kwandika ikete, ibi biraza gutuma agufasha uko biri kose. Araza kuvyibuka yumvise ijwi ryanje kuko n'amafoto narya nyene nakubwiye nawe nyene nayamuhaye umuvyeyi w'abarundi. Yego birumvikana. Wavyanditse ryari kugira wari wamwandikiye ryari urabyibuka? Kuba heze nk'amezi ndwi canke 8 nandika izo message cyangwa ugasanga nk'umwaka woba ukwiye mugabo nta bintu byoba birenga inyuma y'umwaka oya. Yego birumvikana. Jewe rero ndazi umuruho mukunda guhuriraho muri Saudi Arabia mu bihugu by'Abarabu, niyo mpamvu
nk'umuntu akunda gukurikirana ibibazo byanyu nkibona ano makuru yarankoze ku mutima ndavuga ati reka mu by'ukuri inyuma yo kubitangaza eh, reka nce ndanabandanye ndakurondere ndakuvugishe kugira ngo twumve neza n'abantu bayumvise bumve ko ari amakuru y'ukuri niyo mpamvu nabarondeye kuri ntacyo mbesheko ni nk'uko mbeshe wowe uwunyokoza hama nkazohana birumvikana umugabo wawe uvuga ati je nshaka umugabo wanje bankurire uwo musuma mu rugo yaje kunyiba umugabo wanje ndamukunda ivyo birumvikana nico nshaka eko yego reka rero ndabashimire ku mwanya muduhaye nimba ataco mwongera ko ndabashimire ku mwanya muduhaye hanyuma nizere yuko ababijejwe bagiye kugira icyo bakoze cyane cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu runyikiye ubutumwa ati narabandikiye iki gihe iki n'iki ati murananyishura mugabo ibyo mwantumye ndi umunyagihugu mutoya sinashoboye kwandika ikete ati kandi bivanye n'uko utari no mu Burundi byose birumvikana asha nije byaburiye kabisa birumvikana kuko mba ko nasabye n'ubufasha mu ikomine banyereka uko ndayandika nkabura n'inyishu ndumva ko ikomine yiwanyu itakwitayeho nayo ifisemo uruhara ku busanzwe muri ibi bintu byose rero no kuri komine ntiyanyitayeho murakoze rero mugire ijoro ryiza namwe murakoze cyane turabashimiye sa murakoze inshuti zanje bakunzi munkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha impamvu mubona nagize inguvu kugira ngo kino kiganiro mu by'ukuri tugishire hanze nuko kibabaje je nk'uwuzi imiruho abarundikazi bahura nayo muri Arabia Saudite bamwe bakabimuga bamwe bagataha bageze mu Burundi bagaca bapfa kubera imiruho bagiriye muri Saudiya canke uburozi babaroze bakabaye ibintu bitaribwa by'uburozi bageze muhira bagaca bapfa ivy'amangitengete sindabivuga ko je sindavyemera cane ku bantu bankurikira ndakunda kuvuga ko je ntemera amangitengete nubwo abaho ariko sindayemera mugabo barakunda kubaha ibirozi bintu barya ibintu ugasanga byarabononye mu buzima amahaha n'ibindi bageze mu Burundi bagaca bapfa kuko nzi umuruho bahura nawo muri Arabia kumva umuntu agenda akarondera udufaranga akarungikira umugabo hanyuma umugabo agaca yikorera ivyiwe akarongora uwundi mugore jewe sindababesha byananiye kwihanganira ndavuga ati reka ndondere umukenyezi ndamaze uko vyagenze numve ko ari inkuru y'ukuri kuko burya hajya twumvise amajwi mu kiganiro bahaye ejo ntaramuhamagara ngo muvyumve neza ariko aravyivugira hari abantu bacafata nkumenga sibyo ariko ngo turavuganye ibi bintu birababaje cane ejo naravuze ati none burya birarekuwe yuko umuntu agira divorce umugabo agira divorce umugore atahari kuko abishatse ibintu byo mu Burundi byaba byoroshe cyane nimba ari uko bimeze kabisa nimba umugabo adashatse umugore yaca agenda ati nimumpe divorce bagaca bayimuha n'umugore adashatse divorce yogendeje akavuga ati nimumpe divorce bagaca bayimuha nawe byaba byoroshe rwose kandi ibyo bintu byozosiga amazi azunga nimba ari uko bigenda sindabizi aha mbandanya kuvuga ati mumbabarire je sinzi ivy'amategeko avuga ku bijanye na divorce ariko icyo nzi cyo cyumenga haraba urubanza canke hakaba ibikorwa bya sentare byo kubanza kunga hanyuma byanse bagaheza bagatandukanya abantu kugira ntibicane ubu rero sinzi ko kumbure bagiye avuga hari umuntu
nigeze kumva vyashikiye nk'ibi ariko wewe yoroganije motife sindabivugira ngaha ariko vyarabaye ufuraho ariko nawe nyene ntivyari vyakurikije amategeko n'ibiro nibaza ko uko biri kose abantu bazi amategeko ku bijanye na divorce boza bakatubwira ati ko umugore yagiye muri Arabia umugabo akamuherekeza mwavyumvise kugera ku kibuga c'indege bagasezerana neza akamurihita akagenda akamurungikira amafaranga umwaka n'igice abonye arayifatamo n'abakamukibura ati nyaboneka uri kurifata nabi geza ngaho canke nshireho umuntu azaragufasha kugira ngo ngume nkora ndaguha ukore imigambi mugabo hari umuntu ariko arabiraba muri kumwe mufashanya kubera umugambi yari afise agaca vyanka murumva yuko ivyo umugore avuga bisa n'ivyumvikana gusa sinomweresha mugabo bisa n'ivyumvikana. Ibi rero birakunze kuba ku bagabo bari mu Burundi. Iyo umugore ageze muri Arabia akorera amafaranga ahereza umugabo agaca yonona akakoresha ivyo yishakira. Abakizwa baca batangira kunywa inzoga, abatari bazi icica uburaya baca batangira gukora ubusambanyi. Aha rero kurya neza, gusohokera ahantu heza, ivyo hari n'ubundi baguriye imodoka Probox yarayihombesheje gushika naho ayigurisha n'amapiyese. Iyi ni inkuru y'ukuri ndababwira mba nzi. Iri barabara rya Saudiya ndarihuriramo na vyinshi. Nukuri umuruho abantu bakora muri Arabia abagabo bahemukira nukuri magirira nabi kubera ko abo tumaze kuvugana bose basize abagabo mu Burundi mu nyuma bakavana, usanga ingorane zavuye ku bagabo kubera amafaranga. Burya umuntu akubwiye ari muri Arabia ati amafaranga yanje nkorera ndayakurungikira mugabo kubera ko maze kubona kuyonona uraza kubikora uri kumwe na mwene wacu canke uraza gukora imigambi uri kumwe na mama canke uri kumwe na papa canke uri kumwe na mwene wanyu uwo yemera mu muryango. Ivyo bitwaye iki? Amafaranga nayiwe none karayakorera agomba gukora imigambi mugabo amafaranga ntiyononekara. Utari umuntu ufise ikindi kintu binyegeje uhishije uwo kwanka ivyo bintu gute? Uyu wavuga ati nitongo ry'umuryango uwo mugabo yararigurishije ryose aja mu cyara amagura itongo twumvikanye ko ry'umuryango none ritongo nayo ryubatsemwo inzu ni parcelle kwanza ntiyavuze itongo atashira ngo mundi mugore. Ikindi kintu gitangaje ni kubera ni ikintu bise yuko bamusezeranije mu kinama kandi yarasezeranye ku mpanda sinakure mugabo biratangaje kuna musezeranye bazi ko umugore wiwe basezeranye akihari kandi ari muri Arabia baba batabimenye. Kini kibazo cy'ubutungane tuzoburabira ngaha. Narabaye dokima zose marazibonye ni si ibintu binyegeje uwo gomba yarabize dokima zose ni dokima zitomoye. Divorce iriko ikete ya divorce iriko naho gusezerana hose abasezeraniye hariko amanyanga yose yakozwe aragaragara ko ari amanyanga yakozwe. Kubwanje rero mu kurangiza ikiganiro ndagomba je nitangira ubutumwa uko leta y'u Burundi yagize inguvu mu kugira neza abarundi kaziti cyenda murondera amafaranga namwe
mucagasuzuguro yari ikwiye no gucigerageza uburyo bwo kubakingira no kubarinda ku buryo batazongera guhura n'ibi byago, kuko ibi byago bahura navyo ni kubera yuko leta itaba yakomeje kubitaho. Ibyago bahura navyo vya mbere ni za ngorane bahura nazo, amashirahamwe barungika bagera muri Arabiya ntiyongere kubakurikirana. Ni ibyago vya mbere bahura navyo, ugasanga barakoze ntibahembwe, canke ugasanga barahohotewe mu gufatwa ku nguvu, canke ugasanga bahohotewe mu gukubitwa, canke ugasanga abantu ntibahembwe canke bakagwara ntibavuzwe. Ibi bintu byose iyo bibaye kandi leta yarabarungitseyo, woshobora kwibaza ngo ni leta bigizemo uruhara, mugabo turavye neza ukuntu aya mashirahamwe abigenza, gushika isandi ushobora kuvuga ko leta ariyo igira uruhara muri bino bintu kugira ngo aba bakobwa bahure n'ibi byago, kuko amashirahamwe yaba yabakurikirana byibuze izi ngorane bahura nazo n'abahura nazo muri Arabiya. Leta yakwiye gushiramo agatege rero ikaziravuga ati umukobwa urungitse mukurikirane, uzotwereka ko wamuhamagaye byibuze. Hari umuntu ushobora akamara amezi 6 atarahembwa n'ikigo camurungitse kitaramutelefona. Hari umara amezi 5 nabaye ngaha muri iyi minsi ataravugana n'umuryango, n'ikigo cyamurungitse kitaramutelefona, amezi 5 atarahembwa, ikigo cyamurungitse bacyandikira message abasigaye mu Burundi kigasoma ntikishure, aho naho kitababrotse. Izi zose ni intambamyi z'uko bana abantu batagira aho bitwara naho barega. Umunsi vyozotora umurongo mwiza bagatangira kubahirizwa, nukuri izi ngorane zose tuvuga ku bantu bari muri Arabiya zo baziheze, na leta yoruhuka. Kandi n'aba banyene aya ma company barungika aya majansi mu Burundi, nubwo atabona ko bikenewe ko bakurikirana, umunsi botangira kubakurikirana bizotuma barabo batongera kubafata nabi, babone ko bafise abakurikirana, hanyuma bareke kubafata nabi, kakazi keshi kagabanuke. Kuko urumva mwaramaze kunye yuko bakurikiranwa, ntazoba kimuhohotera kuko azi ko afise abiwabo. Mwico gihe vya bigo bibarungika ntibizoronka akazi ko kugira ngo bagume babiruka ko batogwa ingorane batogwa ubu, ni kubera bafashe inshingano zabo bakaziterera ku ruhande, ntibabakurikirane, bigatuma ubu batakironka ubufasha kubera ko basa n'abatawe. Umwe arabona babonye ko udafise abiwanyu basha agufata nk'ikoropesho. Jewe turavugana buri munsi tuvugana nabangahe, n'ukuri nabizi. Ndamaze kubona ukuntu iteka rya message yonyene gusa nandika message umwarabu aravuga ati wa muntu afise abiwabo. Hano ndabaza ko intahe nyinshi ababihamya ni benshi, message gusa, message yonyene iyi iratuma ibintu bigenda neza. N'ubu rero uyu leta nibikore itunganiriza umukenyezi. Reka nce nabasezera, ndabashimire ko mwashoboye kubana nanje, ariko nk'uko ujya mu dame yabisavye, nanje ndasavye ababijejwe nukuri murabe ukuntu mu mutabara, kubera n'umurundi kazi wacu wanyu, ntarengane nukuri, ntarengane. Ubwo uzobaye ubutungane, kandi yavuze ko afise icyizere kubera ngo baramubwiye ko bazomufasha, kumbure bafise agakuru kavuga ati tuzogufasha, kumbure baramubwiye ntawe ubimenya. Twizere ko nyine bazomufasha. Murakoze, mugire ibihe byiza.